Hatari sana. Leo njo leo. Uherutse sinzi ko mwabonye mu kiganiro twakoze. Ganiro twakoze wetu yagumye akomoza kuri Obelix. Wetu yagumye agarukana Obelix mu kiganiro twakoze, aravuga ko ari itarajyaka, aravuga ko amwemera, ndetse naramubwiye mu kantu ashobora gukinira abariko baradukurikirana, yatankarure kuri Obelix. Ndavuga iyo byose no mugabo arafise icyazi kuri Obelix. Uyu munsi reke nakoze nabazaniye Obelix. Obelix namuzanye kugira ngo agire gute baganire na wetu. Mwamubonye ni wa mugabo Yesu. Yesu mambo vipi? Amafura mahoro. Uya urazi Kiswahili? Pore. Narize ndumuriterere. Yanzi ko Yesu buri yajya banyira indimi zose. Yanzi wazi Kingereza iki nyene bintu byose turajana. Byose murajaniranya. Uyu munsi nakuzaniye Obelix. Obelix namuzanye buherutse yaravuze ngo nitarajyaka, yaciye ku muntu yakomeretse ntiyamutora, ngo niyo munyuma havuye umutora, hanyuma ibintu bigenda neza. Ni byinshi iganiro Obelix yaragikurikiranye. Rero kubw'ivyo nta kindi kintu nakoze atari kubazana hano kuri kamera za Niyosel TV. Ni Edison ndayahoze ndi kumwe na Arkeni. Kano kanya reka ikintu ngira nkore, ngira ndamuhe micro Obelix kugira ngo agire gute baganire, babazanye hama binjire muri mood uko baza kubigenza niko bakora. Ako ndabona Obelix bisa nkaho umengo yagize ubwoba bwa look ya wetu ariwe Yesu w'ibinyoma. Obelix nakindi ndokora atarugira gute bazi umere mikoro gato ya wetu. Umere mikoro gato Obe umeze gute? Shaje meze neza. Nicanye na Yesu. Umeze neza. Turatanga ni chance na Yesu. Obe ubuherutse twakoranye ikiganiro na wetu yagumye kuvuga kenshi turore twose yatanga, yaravuze ko akwemera. Nawe kuva utanguye kumva wetu canke iyo uri kurakurikirana udukino wetu akina wiyumva gute, wisanta gute? Ofete jewe gushika n'ubu nyene sindatahura aho twicaranye. Rero nana rimwe ashaka ko gakino bijya bikino byabo sindabirabe ajya ama comedy ko nanje birangyohera, ndakunda gutwenga tuba dushaka turyoherwe kandi vraiment Imana ibahezagire babandanye wibera Yesu. Ntabwo ari umujenjeka. Aherutse gusohora indirimbo yise umujenjeka. Umujenjeka ngo numu Yesu numwe muri bo nguru umwe mu bajenjeka. Arabigusigurira neza. Nuko kano kanya Obelix nganda bahakanya muganire mwe na wetu imugira ikiyago mubazanye uko muvyumva, hanyuma weta aragufana nawe ugura mufana. Rero niyo TV dutegereza guhuza abantu bavyumva kumwe, na cyane bemerana. Abatemerana ntitubahuza, twe duhuza bemerana. Ubwo ngubwo rero Yesu ndabona hajya reka ndabareke je mu kanya ndaza kugaruka iganiro ikiyago cyanyu kirangiye. Ego nkanje kace ntangura jewe nyene ko rijana nsanzwe nifitiye akamikro. Ego uri Mesiya? Urabivuze koko. Ndabikubwiye niho byemera, ariko gusa ndi wetu Mesiya ari mwijuru. Urakoze cyane. None birashika kwifuza gusengera nk'umuntu? Birashika nyene kubera ko ububasha twarabuhawe. Ngaho nsengera jewe. Handitswe ngo ntukagerageze Imana uhoraho yawe. Mu musanzwe urangerageje ko kuri microphone. Sindakugerageje. Navyifuza mugabo urumva bidakunda jeca ndonka inyishu. Doko akiro gukira mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aransengeye. Yatari Obelix itarajyaka. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Mbega kube wewe urakavye ukuri ko no je nahinze ati abana hahano kabisa no munsi ndaza kugira ibibazo uraza kuzana umushwarara nanjye nza no wundi yaze kuzana umushwarara ko arabonye umengo no munsi ntiwatsi. Ngira ni vya bindi nkuba zibiri zidasangira igicu. Tukaba twahahuriye nawe kaburi Yesu. Obelix ngusanzwe uririmba nivyo. Ego narasabye muheruka kwa Edison ndambaje ndamusaba ati munzanire kabisa mbanza mbwira igituma ataremba gospel. Umva je nibaza ko vyose ari umwanya ziriho zanditse
nzoyiririmba nta kibazo nk'ifise ubu bugingo nahawe n'Imana. Obelix no musi nigeye Edison ndayambaje kabisa jewe ariko zimisi mwana Bawden vraiment nawe ni muririmbye vraiment nkunda cyane. Bawden yarangiriye akantu karangyohera ari hose nawe big up yarangiriye ibintu naje bahondi kiganiro cyo ndavuga mano umuntu kweri ni hata nawe mani guhezagire Bawden gusanga nkubaze ubwo Obelix ntigeze harubwa mu bantu Bawden yemera kandi Bawden yavuze ngo nta murimbyi numwe yasigaye bon yamusigaye mu kibanda ciwe none ubwo wewe byakiriye gute kandi uri umuririmbyi? Bojeni baza ko Imana yaturemye gutandukanye. Bawden ashobora kuba yemera abaririmba nkawe. Ego birashoboka byose ndibaza. Usanga yemera abaririmba nkawe urumva amaze kubona abataririmba nkawe. Nasubira kandi kubemera birumvikana cyane. Mana mbabarira. Ibanza nyishuye ndo kwikirandenza. Mu bisanzwe kabisa urishura kabisa. Sasa Obelix nigikusaba Yesu. Yesu uhe kwanza nyamwijuru genda musaba iherezo ryiza gusa nta nkumi oya inkumi ziriho ngaha yarundi Yesu zikamara yarundi Yesu zi yarundi Yesu zi je numva bamwe ngo ni ba Yesu andi ngo ni bawe urumva ko rutandukanirije ukambwira uwo mwijuru ca ndamusaba ikiri ku mutima ni iherezo ryiza gusa nyene ego inkumi oya inkumi ngazisanzwe ziriho umwanya wazo ni waboneka umuntu azozicaraza nyene. Obelix batubwira ngo ntuzeya kwikingira corona nivyo batubwira ngo nabonye bajambaye corona wajikonera munsi nukuri ibintu biryoshe. Obelix yansaza muri studio wanje kabisa ndanezerewe cyane. Obelix batubwira ngo corona iva mu isukurike nivyo corona oya umwanda sinibaza ko iva mu isukurike ibintu biva mu mwanda hacaza ibintu vy'ibikorera ibiki mu gapana corona kubera iki bon ntiduhamiranireko urumva ni ibintu vy'impemu igiri mu bwoko bw'amagripe mugabo n'ubu ataratorera umuti. Bivuze ngo geranye ko ndabaza none kubera iki kenshi batubwira ngo dufuke iminwa batatubwira ngo dufuke imifuto kandi imifuto ariho haba ibintu nyene bigaze bikomeye cyane paraporo yo mu kanwa. Umufuto usanzwe ufutse sinzi ko wari utwarira habona wohora utwarira habona ndiko muga amapocket oya pona pocket ugira baba bambaye akandi kantu munsi ari abandi bambaye amapocket genda gowe akacagarukira ngaha hepfo kandi bazi ko nabo nyine mu magaze mabi hari hepfo ariko niki wigishiriza mu mijyanye arashaka kubabwira ngo ahaba isukurike si mu kanwa n'umuzuru gusa ara n'ahandi hantu bon n'ibindi bundi bwoko kandi rero kenshi twe twitaho kwifuka maske gusa ugasanga hari n'ibindi twibagira amabiju bon yushiye mbere y'umukobwa Obelix ntutabeshanye clip urimo gukora mbavuze ngo ufite indirimbo yagute umujenjeka kandi azikatazobora mu kwina video yo uramwo gute kandi aho zabaye ibitangaro byawe twapana bya Yesu byawe kandi aho uzomwegera ufate nyine Mbega umengo urabizi cyane noneho kantu leta ntizogana turasabye leta nayo zoraba abantu bakora ariko Messi ivyo ntavyo yagira rega nandi kwise nanje dawe ashura hwera ubu ndavyeme nk'ubu guma wumva umenga wotabura abana b'abandi rega ibyo navyo nabizi Kajina biziko. Inyuma y'iyo mitasyo n'ubwo bwanwa. Iyo byambiye bigenda mu nkumi ega najewe burya navuze nk'abantu nanye ndahwera. Mugabo Yesu none. Jebese none kabisa. Kirazira kabisa. Nakubwiye ko ari umwe muri bo. Umujenje kamubisanzwe. Numwe muri bo. Dagowe waje Cyera bona nkayishinga aba iri sibara. Ne bya bindi bafata icyapati bakagira ngo bakagishanga ngo bikingire corona. Numve. Kwisi haragyoje mugare kango ka daboje. Kwisi haragyoje kwisi kibazo. Ubyishinze mwijoro nzojayo. Yego. Uri kumwe na Aubin. Yego. Kumwe na Aubin kabisa. Uri kumwe na Aubin itarajya. Yego. Utamanje ari muri kirabandi. Mu bisanzwe byo ntagenda mubazi ahubwo nambwire muganize ko abahungu batarimo. Sigaho.
sinzi n'ivyo uravuga adisiga umusi yaramonzi nanjye ndamupona Obelix. Yes sir. Reka mbakiri umugano umunsi habaye abahungu umunsi umwe habaye abahungu babiri b'ibigaba umwe yitwa Obelix undi nawe yitwa Edison Ndayambaje. Ico gihe bari abahungu biyumvira by'ubwami bw'Imana. Umwe muri bo arabaza ati mbega data byogenda gute kugira ngo nje mwijuru? Data amubwira ati kugira uje mwijuru nuko manza kugurisha ibyawe byose ufise. Uwo yari Obelix yakarabaza. Aramubwira ati data mwiza byo byose narabyitondeye. Nuko data nawe amubwira ati nuko manza uherekane n'izijya nkumi. Nuko Obelix arabyiyumviye avuze mama yangu ati jewe ingorane irumva ati ariko arankawe data amubwira ati nuko ndabikubwiye Obelix ni utave nyuma zijya nkome nacita tuzopfonye mwijuru. Nuko rero reka ngezaho ko nuze nawe Edison nawe wewe yaragerageje ho nta bintu byamufata byinshi byari biriho. None ikibazo mfise muri ivyo Imana iduhanura gukunda abandi kandi nkuko twikunda. None izo nkumi kubera ko impanura kuzanka oya kubera ko indaziheba simvuze ngo zanki ngo zihebe hariho gukunda no gukunda busaze. Bon nishese kuvuga abandi bagerekeranya ugasanga tuko tuvuga ngo turakundana tubangana tugira duhekenya baba jenjeka babandi bagenza wawe jewe ndera Basha Obelix beba nanezerewe no musa je kundamutsa stage kabeze gucyana umuhebi Obelix wamubona ku TV wamubona ijya nino mugabo ntimwari byicarane. Obelix ugerageje kumuyagira uwundi atari jewe ndiko ndamubona uwo muyaga gute? Obelix icyo naye ndamuzi ko kenshi bon nagiye kumumenya cyane gose bihagije nangwe kumurondera ku mbuga zitandukanye. Nageze kumva ngo habaye ikiyashu nimba ari we cha Fizo nande bebasha na wa mujournaliste kuri Buja no Israel ndabaga rebe ni kwebera komeye umujama kweli nifuza kumumenya keshi nawe ati nawe ni mu bantu bahara aragira nti ndahazi gusa mugabo yahagaze gute singoba ko bijamo cyane kuko nabamvuga ibitari byo cyane ugasanga nacyo mu bisanzwe yaragerageje guhuza ku kote zose narabyumvise ndumva n'amaudio y'uranshikira ndifuza kumenya ati itarajya kabisa yabikoze mu bisanzwe nawe namukunda naziya ndirimbo ziwe z'igihugu zande mu bisanzwe vraiment no muntu yubatse neza mu bisanzwe sinamubona nabi oya sinamubona nabi kabisa ahubwo yecho no yagira abandi Obelix nibaza kari umuntu ubutungane umwana mwiza umwana tishofa kuko uravye ko babona herenda mutuka ngira nte eko yapana n'urupase Yesu n'umusaza yasa mutitse montage kara namwinjire mu bisanzwe Obelix ikibazo ni cyakindi ngende wetu umuyaga gute mu bagenzi uno musiko mubonye bodeno nkawe ngerageje kumuvuga novuga ko ari umuntu vraiment aremwe mu kunezereza abandi bantu ko jewe kuva ndamubona nshitse hamwe mu muje nawe sindaruhuka gutwenga ahubwo nagomba aci mbanza ndabasabe ninataha mungurira ibinini byo babare ko ndazi raze diso yaza kumvuga nabi yambona oya umuntu avuga ico abona hanyuma nawe wetu rero wacha wikiza ja reka ahubwo ndayekorera ati kora turabe we karabaye nguri ifana asha irayironka umbize ndakaze ndairoze umbize irayironka kabisa ngire nawe turabe ngire kuri twombe bacha ikintu cyambe cyoroshye nagira mbira kabere urabivuze ko urakurikiranira ko abaririmbyi b'u Burundi kino gihe uri kumwe n'umwe muri bo ugerageje kuraba ibikorwa byabo ukuntu bakora ko n'abakinyi bagatari gake cyane cyane uvuga ati kana kuko umuziki w'u Burundi wisuriye
mu bisanzwe umuziki w'urundi je mbona umeze neza uretse gusa ko hakiri bya bindi nyine byo kuvuga ngo ujya nawe ngo turafitaniye bifu bibi na nini ibyo bituma tudatera imbere ugasanga bon mu bisanzwe umuziki w'indundi n'ukuri bariko baragerageza uretse gusa ko mbona ko kwidandaza nawe biracari ikindi kintu kirekire cyane gusa mugabo ni pole pole nawe no aho kuva hariya gushika hari ikintu gitandukanye uretse gusa ko kenshi na kenshi dukunda kwimara amazi ugasanga badushize ku televiziyo runaka yo hanze wado postinga ngo mwambonye romani atari TV MTNB natwe tushiraho izo wabo ntibapostinga ati mwambonye romani atari Obelix ari ngaho uramuzi mu bigo bitandukanye niki kintu umusaba Obelix vraiment cyo no musaba gusa naco no saba nabandi ntubone ngo urashoboye bajya abandi ngo bajya ngo ndabarenzeho oya twe niko duhiganwa n'igihugu cyo Burundi oya two duhiganwa na Afrika no tweza Afrika tuze tujare mu andi makontina kuko aba barundi twe ntiduhiganwe nabo ntibikenewe ahubwo twiruke n'abandi n'amakolabo menshi aryoshe byonjohera cyane Obelix n'oryoherwa utanga kuri amakolabo tugasoka hanze natwe numwe mu artiste umwifuriza gukorana nawe kabisa hanze y'igihugu Obelix amwe no kubona bakoranye na kanaka kabisa noja mu ijuru n'amaguru rega n'ubundi nta modoka dufata oya mu bisanzwe Obelix nta sibya cyane oya wari wese bararimba ja muri Wasafi uje hehe gusa noryoherwa cyane igihugu cacu kibanye kitagoye cyane ushitse kwa Bruce Melody nicyo kintu cyambere numva kinyoheye mbonye umuririmbyi ahuye na Bruce Melody byo nyezera cyane kandi ndanabikwatiye ko bize bikube ko mwizina rya Yesu amen ego gusa ndabivuze ko Bruce Melody ndamukunda ntimwumveye ngo nuko ari we ndamufana ego hakuru kuba nitsino cyane mamwe nagenda ko na ntuze na Chris Brown tutarahera kuri ababi wacu mu karere nyene jewe turamusabira guhora na Kanyombya je ndumva neza bahuye ko we tuhavuga tuje Kanyombya nakavuga kara umva vyojyoha cyane hari ikindi kintu boca batuzanira ego kaca cubaka ibihugu bibiri ubumwe ya umwifuza ko yo haruhande ya collabo yo kana n'umu comedian wo hanze y'igihugu mu vyakina kura muswiba kenshi cyane mu vyakina je simbona ivyo yokurako ariko hariyo vyinshi yokongerako gusa ngerageje kuraba nka quality ya kamera wenyene arabizi quality ya kamera canke montage sinzi ngorana hibera hari ukuntu rimwe na rimwe wumva amajwi ukumva nyene kumenga amajwi ari kure undi mwanya ukabona image ama contre jour arenze iki ibintu nk'ivyo mugabo gato karakura nta wavutse rimwe ngo ace yuzura ingobyi ahubwo no musabira ko yotera imbere namba n'igihugu hari abantu baba ariko barabona iki kiganiro bamuterere n'ivyuma ashobore gukora atera imbere vraiment ego twese turashaka gutera imbere umva umuntu nawe bakubajije ico mwifuriza ko nivyo nyene je baronse ivyuma vyiza ndazi bokora ibintu birenze vraiment ego murakoze cyane Obelix namaga freestyle nanje ndirimbe kuva namukiniye nanje ndamufashe none so muririmbye amari update nawe nandirimbe twumve numva ngo witwaye inge kwanza ngumashaka uvuga ngo Yesu karabaye reka mvuge wetu sivyo numva ngo witwa wetu mbega ko kuru wacu wetu mbega ugira udusoni nibikiga wetu we vuga wetu we vuga twomwishyura iki oya ndavuga safi ngaho vuga numve ego ndavuze mana waburi Mesia eka sindi chankuri wetu ndi wetu amen mana aremye Obelix
indemera igitumba nka kigara karabaye Obelix no musazi kabisa birabaye undabaye umusazi kuratabaye uyu muzi dawe umusazi nka Edison nawe numva ngo umva abantu bagira comedy umva ngo ujya mu ngo n'umusazi ngo ararenze ubwo nazava ntwara muri comedy je ahubwo nagenda musabe featuring nagenda musabe featuring mana uramubwira nsigira igihumbi ngaho uzoboze rega rero mana musengere nuko nyene data mushobora byose Obelix no wawe niwe uzi ibyakeneye nuko nubimuhera umugisha mu izina ryawe ryera amina amen ubwo si inkumi nizirimwo mana yo Yesu nuko byari bisanzwe bimeze murabizi ko turi ngaha canke iyo turi hano ku butaka bw'u Burundi tugerageza kubaronderera byinshi byiza bituma muryoherwa bituma mugorora imbavu ubona ko Obelix na wetu ibintu byari bikomeye aho bukera muzoheza mumbwira ati mukeneye ko wetu tumuhuza nande canke Obelix ya ruhande ya wetu tumuhuze nande kandi aba comedian ni benshi kandi abifuza kwicarana n'aba artiste misanzwe ibiganiro byo ku TV online ni muntu mbere kugira ngo tugice no kwitira igara tugatera inkuru tukaganira hanyuma ababiriwe barakora bamaze gushika muhira bagire gute bagabanura amastress niko biheza bikagenda ana mpamvu uyu munsi twasemo kugira gute gufata wetu tubamuhuza na Obelix amabikubitira ama blague uko vyagenze ni kujya nyene ndazi ko ikiganiro kiza gushika kure cyangwa kiza ariko bigoye gukurotira kino kiganiro ariko nta kundi buri bigenda ubutaha tuzokomeza n'ibindi biganiro bitandukanye kuko wetu yatwemereye ko aho tuzomwifuriza hose nta kibazo azotwitaba hama ibintu biheze bibandanye bigenda ariko azokwitaba Edison ntazokwitaba Imana siko yitaba gusa nobo hari gihe bamamagara nkagaruka ukagira rero tu yes yari sana yari Edison ndayahoziye kuri Niyosel TV nkaba niri kumwe na Arken nakindi ndabasaba mu guheraheza atarukomeza kugira gute kugira icyo no kwita subscribe mugakanda ngaho gakengeri hama haruhande no kugira ngo ibiganiro vyose bije bizonze muzohore mugira gute Erega Ediso nahagiye ntitwamaje ikibazo cyo bwenge mbega rogo ijanga logo ya TV janga cameraman naguhende hajya wahetereje oya tubyihorere nuko nguko bye bye ndabashimire cyane Imana ibagirire neza Imana ihezagire wetu na Obelix amen okay